Haleluya. Reka tugihagaze twese tumwubashe tuzingurire mu gitabo c'imigani, imigani igice ca 3, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Imigani igice ca 3 haravuga ngo, mwana wanje ntuzokwibagire ukwigisha kwanje, ariko umutima wawe witondera amabwirizwa yanje, kuko bizokongera ko iminsi myinshi n'imyaka yo kurambisha ubugingo bwawe n'amahoro. Ubuntu n'ukuri ntibikuveko, ubipfundike mu izosi ryawe, uvyandike ku gisate nico mutima wawe, niho uzobona gushimwa hamwe n'ubwenge bushitse mu maso y'Imana n'abantu. Amen. Mufate ivyicaro. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Duzi ibiganza turamukanye duhesha Imana icubahiro. Haleluya. Kandi mwese muhawe umugisha n'Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Uhoraho yaremye ijuru n'isi ari hano. Muhawe umugisha nawe. Ari hano ariko aragendagenda ari kumwe natwe. Muhawe umugisha n'uyu Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Umwe atigeze atsindwa mu ntambara, umwe akubwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe, umwe akubwira ngo aho uzoja hose nzoba ndi kumwe nawe. Aguhaye umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusangire iri jambo rivuga ngo gushimwa n'Imana n'abantu. Tugiye gusozera umwaka. Uyu munsi urimwo dusigaje iminsi 36. Murumva ko ari mikeya cyane kugira ngo dusozere umwaka. Umwaka Imana yarawutuzigamiyemwo. Wewe wicaye hano, waje hano kubera ugihumeka impwemu z'abazima. Imana yatugiriye neza. Ariko iyi minsi 36 dushigaje, n'uyu munsi nyene urimwo hariho akaryo kuri uno munsi turimwo duhagazemwo, yuko ni igihe cyo kwisuzuma kugira ngo turabe uko umwaka wagenze. Mbega umwaka wagenze gute? Mbega nakoze gute? Mbega igikorwa cy'Imana nakibayemwo gute? Mbega ingeso zanje zabaye gute muri uyu mwaka? Navuze amajambo ameze gute? Nasenze gute? Nasomye ijambo ry'Imana gute? Mbega naranebwe? Mbega uyu mwaka nagize umwete kugira ngo dusozere umwaka duciye bugufi. Niwasanga aho waneshejwe usaba imbabazi, niwasanga ibyakugoye usaba imbabazi. Kandi nagira ndakubwire ngo muri iyi minsi 36 hariho ibyizigiro yuko ushobora gusuzuma ugasanga ibyakugoye ukabihindura. Hariho ibyizigiro yuko wohindura, hariho ibyizigiro yuko wogira umwete muri iyi minsi 36 ibintu bigahinduka, ugasozera umwaka ushimwa n'Imana, ushimwa n'abantu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni iminsi yo kwisuzuma rero, ntidusamare muri bino bihe. Iyi minsi isigaye ndakwinginga usubire uzura ufata akanya wiyinjiremwo, wibuka uko wakoze, wibuka uko vyagenze. Byukuri ubandanirije ko woza usanga ubandanirije ku makosa mu mwaka mushasha tuzokwinjiramwo 2024, ugasanga ubandanirije ku makosa, ugasanga ubandanije uri umunebwe, ugasanga wamaze umwaka uvuga nabi ukabandanya uvuga nabi. Ariko niwafata akanya ko kwiyinjiramwo uzohindura, hanyuma tujabuke turabashimwa n'Imana n'abantu. Haleluya, haleluya. Turondere gushimwa n'Imana n'abantu, na cyane cyane gushimwa n'Imana, kuko burya Imana igushimye biragenda neza, nta muntu ashobora kukugaya. Imana yagushimye irakwemeza n'abantu, kandi Imana iba irinzi gushima. Nagira ndakubwire ngo hari ikiba yakubonyemwo kizima, iba yakubonyemwo ingeso nziza, iba yabonye kuyubaha, iba yabonye ko wirinda icyaha, iba yakubonyemwo ibintu byiza bituma igushima. Imana igushimye rero n'abandi wisanga bagushimye. Hari igihe tubikora nabi tukarondera gushimisha abantu, canke n'abantu ntitubashimishe mu bikorwa byiza, mbere ukaromengo twobashimisha mu kwambara neza, ibintu by'umubiri, ibintu bigaragara. Haba namba
icyo twokora cyo mu mubiri nta na kimwe gishobora gushimisha abantu, nta n'igishobora gushimisha Imana. Imana nagira ndabibutse ko iraba mu mutima, kugira igushime iraba mu mutima. Mwibuke ba bahungu ba Isayi bari barebare beza bakaranga, emwe arabazana abashikanye imbere ya Samweli, kuko yari yamutumwe ko ngo aze kurobanura uwuzoba umwami. Samweli akibabona, ababonye uburebure, akabona ubwiza, akabona ibigaragara inyuma, yo aravuga ngo ibyo ari byo byose Imana n'uwi yatoranije. Yumva ijwi riramubwira ati Samweli ntiwihende. Isaya azana uwa kabiri, nawe nyine abona ni muremure mwiza w'akaranga, aravuga ngo ya nawe uyu wewe nibaza ko ari we Imana yatoranije. Imana iramubwira ngo arazana abahungu bose aguma yihenda, ariko Imana iramubwira ngo Samweli, jewe sindaba nk'uko abantu baraba, jewe sindaba ibiboneka by'inyuma, ariko ndaba hehe mu mutima. Burya Imana jewe nawe izodushimira havye mu mutima, kandi ibyo mu mutima rero Imana niyo ibibona neza. Twebwe hari igihe twihenda turavye ubw'inyuma, twumvise uko uvuga, turavye uko wambaye, tukaraba ubwiza bugaragara bw'inyuma, ariko Imana iravye mu mutima ikavuga ngo uyu sinamushimye. Ariko yaraba n'uwundi ikavuga ngo uyu namushimye, kubera yaravye hehe mu mutima. Imana rero iratuzi mu mitima, rero turondere gushimwa n'Imana. Yo ituzi mu mitima niyo izoca itwemeza abantu, yatubonye mu mutima n'abantu bake badushima. Ka Dawidi kamaze kuza kavuye inyuma y'intama, kuko se yari yanakibagiye, akibagirira inyuma y'intama, ariko Samweli aramubwira ati ntidushobora kwicara ngo tujye tunywe uwo uvuze nawe ataraza, kuko abahungu bari bahari yari yabamaze. Ako gahungu gashitse, na Samweli arabona aremejwe, n'ijwi riramubwira ati burya wa wundi n'uyu nyene, kari inyuma y'intama, ariko Imana yaragashima mu mutima. Haleluya! Kari inyuma y'intama gasuzuguritse, ariko umutima wari utunganiye Imana, umutima wari uhuye n'uw'Imana igomba. Aca musuka ko amavuta kubera Imana yamushimye, kandi Imana yaramwemeje, abantu baramwemeye uko biri kose, nubwo byabanje kumugora, Sawuli akamugwanya. Burya Imana yakwemeye naho hohaguruka ibikugwanya biratinda bikananigwa, kuko Imana iguma ishimangira ati n'uyu umugwanya ureka, n'uyu nyene, n'uyu. Haleluya! Kugira ngo Imana idushime hariho ibintu bingahe? Kugira Imana idushime hariho ibintu dutegerezwa gukora. Ikintu ca mbere kiri muri aya majambo twasomye, no kugumya no gushira mu ngiro inyigisho n'impanuro duhabwa n'abigisha bacu b'ijambo ry'Imana. Ikintu ca mbere kugira Imana igushime no kugumya mu mutima wawe, ukongera ugashira mu ngiro inyigisho n'impanuro duhabwa n'abigisha b'ijambo ry'Imana. Aramubwira ngo mwana wanje, ntuzokwibagire kwigisha kwanje, ariko umutima wawe witondera amabwirizwa yanje. Mwana wanje, gumya mu mutima wawe, gumya cyane icyo wakiriye. Twama twigishijwe, twama twahanuwe, mbega ibyo twigishwa turabigumya mu mitima yacu, turabishira mu ngiro. Mbega ibyo duhanurwa turabigumya mu mitima yacu, tukabishira mu ngiro. Kugira ushimwe n'Imana, burya Imana iraraba yuko ijambo ry'Imana riri muri wewe. Kugira ushimwe n'Imana, Imana iraraba mbega icyo namwigishije, icyo namuhanuye kiri muri we. Haleluya! Tugumye cyane. Pawulo arahanura Timoteyo, mbere niyamuhanuye yaramwihanikirije cyane mu gihe yaramuhaye ibikogwa ari muto. Aramubwira kugira Imana izogushime, kugira Imana izobe mu ruhande rwawe, igushimye ikikwemeza aba bantu ugiye kurongora, kuko wewe urabona kuri umujene ukiri muto, hari abantu bakuze uzoba uri kurarongora. Kugira rero ngo bakwemere bisaba ko Imana ibanza kugushima. Aca aramuhanura muri iki cete kigira kabiri, usomye kuva mu gice cya 3 ugahera ku murongo wa 14, haravuga ngo ariko weho
ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko uzi abakwigishije kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ibyanditswe byera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ubushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa ciza cyose. Haleluya. Ubu ni Pawulo yari karahanura Timoteyo, aramubwira ngo weho ugume mu byo wize, mu byo wize kandi ukongera ukabyizera, ubigumemwo n'ubivemwo. Uraza bakwigishije kandi uwa mbere yamwigishije yari Pawulo nyene. Rero ubigumemwo n'ubitakaze, bigumemwo, bibike mu mutima wawe. Kandi urazi yuko kuva uri umwana wigishijwe ijambo ry'Imana, nturivemwo. Iryo jambo niryo rikuzanira ubwenge kandi ubiheshwa nuko wizeye Yesu Kristo. Ntubivemwo rero, ubigumemwo. Aramwibutsa ngo niwibuke ibi byanditswe byera nshaka ugumye mu mutima wawe, byahumetswe n'Imana. Aya majambo dusoma twigishanya yahumetswe n'Imana kandi agira ikimazi cyo kwigisha umuntu, cyo kumwigisha, cyo kumuhana, cyo kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu wese w'Imana abe umuntu ashitse. Burya Imana iradukeneye turi abantu bashitse. Imana iradukeneye dufise ibidukwiye byose kugira ikidutuma. Erega niyo gutuma ibona ugaragara, niyo gutuma ubona atacu ufise, atabyanditswe byera biri muri wewe nishobora kugutuma. Rero iragomba ko tubigumya muri twebwe kandi twama twigishijwe, twama twahanuwe mu ijambo ry'Imana, tubigumye mu mitima kugira ngo tubone gushimwa n'Imana, hanyuma izocituma n'abandi badushima. Gumya rero ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo rizokuzigama mu mutima, ryongere rikurinde gucumura. N'umwanditsi wa Zaburi yaravyanditse 119 umurongo wa 11 aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima ngo noye kugucumurako. Ijambo nitwarigira rigwiriye muri twebwe rikaguma mu mitima yacu, abana bimwe twumva bigaca biguruka, oya tukarigumya mu mitima yacu, bizoturinda gucumura. Irizotubera nka gardefu, hamwe ugera ahantu ukumva ijambo rirakubwiye ngo wibuke ijambo rivuga ngo kubera iki? Imana ikwibutsa bivanye n'ibyo ufise muri wewe. None Imana yo kwibutsa atavyo izi ko atavyuzi, izi ko atanakimwe ufise, ugera nikakubwira ati ibyo ntubikore. Wibuke ijambo ry'Imana rivuga ngo. Kandi mwibuke yuko nitwaba dufise ijambo ariho tuzonesha na wa mubi, niho tuzonesha Satani, kuko tuzomuneshesha ivyanditswe vyera biri muri twebwe. Mwibuke ko hari igihe Satani adutera atama Bibiliya dufise, kandi si igihe cyose Satani aguteye woronka umwanya wo kuja kuzingurura ngo urabe ngo mbega ijambo mwari muzi yuko iyo bishushe uzingurura ukabura niyo bija niyo biva. Urazingurura ukabura n'ijambo waruzi yo riri, ariko riri mu mitima ucumbwira ati Satani, handitswe ngo nzoguhonyora uri munsi y'ibirenge vyanje. Haleluya. Kandi nta kibi na kimwe kizogira ico kingira na gatoya. Handitswe ngo ukamenya ivyanditswe vyera. Haleluya. Ukamenya ngo ico nzoboha mwisi Satani no mwijuru kizoba kiboshwe. Rero ndakuboshe nibi bigwara vyawe, nibi bigorane vyawe, ndakuboshe kandi no mwijuru barabishingira intahe ko nakuboshe. Ijambo ry'Imana kuritunga bizotuma dushimwa n'Imana. Erega tuzoshimwa nyene. None twagwa na Satani tukagenda tumuneshesheje ijambo ry'Imana, Imana nizobura kudushima. Haleluya. Kandi rero kugumya ijambo ry'Imana mu mutima birafise ikimazi kinini ya cyane. Ikimazi cyambere bizokongora imyaka yo kubaho, niko twasomye mu ijambo ry'Imana muri uyu murongo wa 2.
kuko bizokongera iminsi myinshi n'imyaka yo kurambisha ubugingo n'amahoro. Haleluya! Bizokongera iminsi yo kubaho, uzobaho urambe. Si ibyo gusa, ikimazi kigira kabiri, uzobaho ufise amagara meza. Ubandanije ugasoma ku murongo w'8 harabivuga neza. Ku murongo w'8, ibyo bizogutera kunonoka mu mubiri no kugira umusokoro mu magufa. Tuzobaho dufise amagara meza, tunonotse, n'umusokoro mu magufa urimwo, udahera kwa kundi bica bigenda biraturagurika. Imana idufashe cyane. Haleluya! Ako n'akamaro kagira kabiri, turaramba kandi tukaramba dufise amagara meza. Usomye ku murongo wa 5 arabahanura kugira ngo, ni ibintu yabahanuye kugira ngo ushobore kugira ayo magara meza. Arababwira ngo kuva kuri uyu murongo wa 5, wizigize Uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bwawe. Kirazira kwishimikiza, wizigize Uhoraho. Burya ubwenge butwereka ngo natwe turashoboye, butwereka ngo naho Imana itobamwo noshobora, nobikora. Atamana ntacyo dushoboye. Baherejeje kubiririmba ngo bila Yesu mimi ni mutu bule. Ata Yesu ntidushoboye, ntabyo twoshobora. Abishimikiza ubwenge bwabo rero nibandashoboye, ibintu byose ndashoboye, mu bwenge bwanje ndashoboye. Arababuza ngo wizigize Uhoraho umutima wawe wose. Wose ni ukuvuga ngo ntushiremo iby'ubwenge bwawe. Umumenye mu ngendo zawe zose. Mu ngendo zawe umenye ukuntu Imana ivuga, umenye iby'Imana iriko irakuganiriza. Mu ngendo zawe umenye Imana. Burya turakwiye kumenya Imana mu ngendo zacu. Iriko iravuga, burya Imana iravuga mu byo tugenda ducamwo. Imana ibiriko iravuga. Ejo bundi narababwiye yuko Imana mu bintu byose ibiriko iravuga. Tumumenye rero mu ngendo zacu, kuko nitwamumenya mu ngendo zacu tuzomushima. Ibintu byose bije tumushime, tuvuge ngo Mana, no muri iburimwo, no muri ibinyene urimwo, tumushimire. Niwe azogorora inzira zawe. Umurongo w'indwi uravuga ngo ntukiyite umunyabwenge wewe ubwawe, utinye Uhoraho, uve mu byaha, uve mu bibi. Enda nimuze dutinye Uhoraho, dutinye Uhoraho, hanyuma duce tuva mu byaha. Burya dutinye Uhoraho duca dutinya no gusambana, duca dutinya no kwiba, duca dutinya no kubesha. Burya umuntu abesha, umuntu yiba, umuntu asambana, gutinya Imana nta kuba kuri muri we haba namba. Ariko turasabwa gutinya Uhoraho, hanyuma tugaca tuva mu bibi. Umurongo w'8 rero, ibyo bizogutera kunonoka mu mubiri no kugira umusokoro mu magufa yawe. Niho uzoca ugira amagara meza, hamwe no kugumya ijambo mu mutima. Wizigize Uhoraho n'umutima wawe wose, niwishimikize ubwenge bwawe. Tinya Uhoraho, uve mu bibi, uzoca ugira amagara meza. Kandi ibyaha burya biratuma tugira amagara mabi. Ibyaha biragahera, biratuma tugira amagara mabi. Ibyaha biratuma tugwara sida, ibyaha biratuma tugwara ingwara zo mu bihimba by'irondoka. Ibyaha biratuma umuntu agwara hypertension, hypotension. Ibyaha birashobora gutuma umuntu agwara umutima, agwara ibigwara bitandukanye. Ibyaha birashobora no gutuma abantu basarerega. Hariho iyindi nyungu igira 3, nukuramba umerewe neza, ufise ubutunzi n'icubahiro. Niko handitse ku murongo wa 16. Ukuramba kuri mu kuboko kwawe kw'iburyo, mu kubafu kwabwo harimwo ubutunzi n'icubahiro. Aha yari karababwira cyane cyane yuko bakwiye kurondera ubwenge. Harahiriwe umuntu yironkera ubwenge. Ubwenge nabwo murazi ko buva kuri uko kubaha Imana, kuyubahisha umutima wawe wose. Uronka ubwenge, kandi uronka ubwenge bushitse. Bica bituma rero uramba. Si ibyo gusa, ukaramba ufise ubutunzi, ufise n'icubahiro, kuko abatunga bose ntibagira icubahiro.
abatunga bose ntibubahwa, ariko ufise ubwenge buva ku Mana, mu yandi majambo wubaha Imana, ugira ubu bwenge hanyuma bugaca buherekezwa n'ubutunzi be n'icubahiro. Imana idufashe cyane. Hanyuma inyungu igira kane yo kugira ibyagezwe byera muri wewe, biduha amahoro yo mu mutima. Usomye Zaburi y'119 umurongo w'165 ndawukunda cyane. Havuga ngo abakunda ibyagezwe byawe bagira amahoro menshi. Urumva ni wakunda ibyagezwe ukabibika mu mutima, uzogira amahoro menshi, uzobaho urambe kandi urambe ufise amahoro. Kandi si ibyo gusa, ngo nta kibatsitaza bafise, nta mitego kuko rya jambo ribakingira kugwa mu vyaha, ribakingira kugwa mu mitego. Rya jambo wabika muri wewe, abakunda ibyagezwe by'Imana bagira amahoro menshi. Haleluya, haleluya. Duzi ibiganza abakunda ibyagezwe by'Uhoraho. Haleluya, haleluya. Ukunda ibyagezwe by'Uhoraho. Ku murongo w'167 niho uyu mwanditsi wa Zaburi yavuze ngo umutima wanje witondera ibyo wihanikirije. Witondera ibi byagezwe, aya majambo y'Imana, umutima wanje uravyitondera kandi ndabikunda bihebuje. Arinza avyandika ni ukuvuga ko kwari ukuri. Umutima we witondera ijambo ry'Imana kandi acarongerako kandi ibi vyanditswe vyera, ibi byagezwe vyawe ndabikunda bihebuje. Nico cyari kidukwiriye, gukunda ibyagezwe bihebuje. Ku 168 naho arongera karavuga ngo nitondeye amateka washinze n'ivyo wihanikirije, kuko inzira zanje zose ziri imbere yawe. Haleluya. Abantu bitondera ibyagezwe bagendera mu kuri, inzira zabo zose ziri imbere y'Uhoraho, navyo banyegeza. Nta bwa buryarya batubwira ku munsi wa gatatu, byose bijya habona, byose bijya ku mugaragaro. Rero uyu ariko aravuga ibiri muri we. Ese natwe uwundi munsi twokwandika ngo mwana, umutima wanje witondeye ibyagezwe byawe kandi ndabikunda bihebuje, ndabikunda bihebuje. Nukuvuga ukunda ibi byagezwe bihebuje arabisoma. Nashaka kuryama atabisomye, nashaka kwirirwa atabisomye, nashaka kuzinduka mu gatondo ngo agenda atasomye n'ijambo na rimwe rimugera riza kumurinda kuri uwo munsi, canke agenderamwo rikamuremesha, canke agenderamwo rikamurinda kugwa muri ya mitego. Nashobora kugenda. Haleluya, haleluya. Ikindi cya kabiri twokora kugira ngo bikunde dushimwe n'Imana n'abantu, n'iri jambo riri ku murongo wa 3. Haravuga ngo ubuntu n'ukuri ntibikuveko, ubipfundike ku izosi ryawe, uvyandike ku gisate nico mutima wawe. Ubuntu n'ukuri, ubuntu n'ukuri. Nangira ndababwire yuko novuga ngo n'amakarite cyangwa n'ibintu vyiza, n'ibintu vyiza vya mbere dukeneye. Ubuntu burya bwugariyemwo ubutungane, ubuntu burya burugariyemwo ubugororotsi, ubuntu burya burugariyemwo gufasha, ubuntu burya burugariyemwo gukunda abantu, ubuntu bwugariyemwo ibintu vyinshi. Kandi umuntu afise ubuntu afise ibyo atinya, arafise ibyo adashobora kuvuga, arafise ibyo adashobora gukora, aririnda. Muri ubu buntu hugariyemwo ibintu byinshi. Rero acaramubwira ngo ubuntu n'ukuri ntibikuveko, ubu buntu bukugumeko, n'ukuri aba ariko kukurongora. Ukuri turagukeneye, tugendere mu kuri basha. Kandi ukuri ni rya jambo, bigaruka muri rya jambo. Tugendere mu ijambo ry'Imana, tugendere muri Yesu Kristo. Yesu n'ukuri, ijambo ry'Imana n'ukuri, tubigenderemo. Kandi ngo niyo nzira izodushikana kwa Data. Yesu niwe nzira n'ukuri, nivyo bizodushikana kwa Data. Rero ibi novuga ngo ni ibintu vyiza, inyifato nziza, imero nziza, ubuntu n'ukuri ni vya mbere dukwiye kugira muri twebwe kugira ngo dushobore gushimwa n'Imana. Haleluya. Kugira ngo dushobore gushimwa n'Imana, ni inyifato igira ingaruka cyane ku vyo dukora.
ubuntu n'ukuri biraturongora mu byo dukora. Umuntu afise ubuntu, afise ukuri, bica bigaragarira mu bikorwa, akora. Rero ubu buntu n'ukuri biraturongora, biragira ingaruka cyane ku bugingo bwacu no ku bikorwa tugenda dukora ku munsi ku munsi. Abafise ubuntu n'ukuri mu bikorwa bakora, ingene bareyajisa habaye ikibazo, habaye ingorane, biragaragara. Uramenya ngo aba bantu buzuye ubuntu n'ukuri, barabigumije ntibabivuyemwo. Haleluya. Aravuga ngo ubipfundike ku izosi ryawe. Mu yandi majambo bigaragarira abantu bose. Ikintu kiri ku izosi, ikintu kiri ku ruhanga, kiba ari ikintu kigaragarira abantu bose. Ubipfundike ku izosi, mu yandi majambo bigaragare n'ingoga mu byo ukora, kandi ngo uvyandike no ku gisate cy'umutima wawe. Nibibe ngaha mu izosi gusa, ngo abantu biza bivuye mu mutima, vyiburuka bivuye mu mutima, hanyuma bikagaragarira abantu bose. Haleluya, haleluya. Nukuvuga rero ko ibyo twiyumvira canke ibyo tuvuga ntibihagije, ariko ubuzima bwacu bwa misi yose buragaragaza ko turabanyabuntu, twuzuye ubuntu n'uku kuri. Ubuzima bwa misi yose, kuko ibi bitegerezwa kuba muri twebwe, kandi akaba ari byo bica bitusunika, akaba ari byo biturongora mu byo dukora imisi yose. Nico gituma Salomo rero aciye ababwira ngo bavyandike ku mitima, kugira ngo bize biradudubiza bivuye mu mitima, hanyuma bibahagaragara abantu bose babibone. Nsozera kuko dufise umwanya muto, nico gituma nasabye Imana ngo ifashe mvuge dukeya cyane. Aha Salomo yariko aravuga cyane cyane ku bijanye n'imibano y'Imana n'abantu. Muri iyi mibano niho nyene, ukuntu mu mibano tugiriranira n'abandi, niho burya babona ko dufise ubu buntu, niho babona ko dufise ukukuri. Burya mu mibano tubana n'abandi barabona yuko ijambo ry'Imana riri muri twebwe, mu byo tuvuga, uko tubaho. Burya umuntu umwicaranya akanya gato urashaka kumubona ko afise ivyagezwe vyera muri we imbere mu mutima wiwe, kandi ukabona ko vyamwigishije vy'ukuri, bimuhanura uko bukeye uko bwije. Ukabona ko ari umuntu ashitse, umwumvirije avuga, ubona ibyo akora, ukabona ko ari umuntu ashitse. Na wewe ari wowe wokwikora kukamutuma ikintu, ukamuha igikorwa kanaka. Mu mibano niho bigaragarira. Ariko ntiyanditse imibano y'abantu n'Imana gusa, mu nyuma yaciye arandika imibano y'abantu n'abandi. Abantu n'abandi, no mu mibano y'abantu n'abandi, uko abantu babana navyo nyene biragaragaza ko ubu buntu n'ukuri biba biri muri twebwe, uko abantu babana. Icambere yababwiye yuko tudakwiye kureka kugirira ivyiza ababibereye, ngo ntitubabwire ngo genda ngo uzomuhejo kandi ubifise ngaho. Gutanga, gufasha. Icya kabiri ni uguhemukira mugenza watanyanduruko, kubana n'abandi. Nimba uri kumwe na mwene so, ubana na mwene so, numugirira n'abatanyanduruko. Yavuze amajambo akomeye cyane ku 29, ngo ntukigire imigambi yo kugirira nabi mugenzawe kandi abana nawe amahoro. Ikindi aravuga ngo ntukarwane n'umuntu atanyanduruko iyo atakibi yakugiriye. Iyi ni imibano y'abantu n'abandi, n'ibindi uraza kubisoma. mu nyemerere nsozere mvuga yuko burya Yesu niwe citegererezo cyacu. Yesu niwe citegererezo cyacu. Ndashimiye abageze ikirenge mu cya Yesu. Burya wageze ikirenge mu cya Yesu wabatijwe, kuko na Yesu yarabatijwe. Kandi muraza ari ngaha mu isi yabayeho yambaye umubiri 100%. Ari umuntu yarababara nk'abandi, yarasonza nk'abandi, yararuha nk'abandi, yari mu mubiri. Ariko uyu Yesu yarashimwe n'Imana, akongera agashimwa n'abantu. Nico gituma ari icyitegererezo cyacu. Usomye umurongo wa 51 muri Luka 2, umurongo wa 51 harabivuga neza. Ariko mbanje kuvuga kuri iyi nkuru gatoya ya Mariya na Yosefu, ngo mu bihe vya Pasika baraduga i Yerusalemu, nk'uko abandi bose badugiye Yerusalemu gusenga.
ngo icyo gihe rero bari bagiye bajanye na Yesu, yari amaze imyaka 12. Bagezeyo barasenga, baragira imigenzo yabo, baraheza, hanyuma barahaguruka barataha. Ngo baca rero bibaza ngo batahanye na Yesu. Kumbe Yesu yisigariye mu rusengero i Yerusalemu, ngo yasigaye yicaye mu bigisha, apana mu bigishwa, yicaye hagati mu bigishwa. Ariko Mariya na Yosefu baragenda, ngo bibwira ngo ari mu rwishi rw'abantu. Ibi bya Mariya na Yosefu nabyo navyize ko nk'umuvyeyi. Urumva baragenda ngo kandi bagenze urugendo rw'umunsi wose batazi yuko umwana bari kumwe nuko batari kumwe. Navyiyumviriye ko ndavyiyumvira ko namwe muraza kuvyiyumvirako nk'umuvyeyi. Urugendo rw'umunsi wose ntibazi ko Yesu bari kumwe, ntawo babona, ngo baca bibwira. Haranditse neza ku murongo wa 49 wa 51 ngo amanukana nabo ku murongo wa 40. Icyo nzi haranditse ngo bibwira yuko ari mu igugu ry'abantu, baravyibwira ngo ari kumwe nabo. Bagiye bamaze gushika basanga ntibari kumwe, basubira inyuma ngo Yerusalemu kumurondera. Niho basanga rero yicaye mu bigisha, ariko arabumva ngo ababaza n'ibibazo. Uwo yari Yesu amaze imyaka 12 abumviriza, yongera ababaza n'ibibazo. Hanyuma ngo bagatangazwa cyane nivyo n'ubwenge bwiwe, ngo n'inyishu yagenda arabishura, kuko nabo bahavuye baza baramubaza. Batangazwa abo barabigisha, batangazwa n'ubwenge bwiwe n'inyishu abaha. Usomye ku 48 rero haravuga ngo bamubonye nyina na Yosefu rero basubiyeyo, bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati, mwana wanje, niki cyatumye utugira utyo? Urabona twe naso aho twakurondereye tubabaye. Ku 49 arababaza ati, niki cyabateye kundondera? Cyo umuhungu wawe akwishuye gutyo, niki cyabateye kundondera? Ntimwari muzi yuko bikwiye komba kwa data? Ku 50 haravuga ngo ntibamenye iryo jambo babwiye, ntibabitahuye neza. Burya Yosefu na Mariya bareze Yesu, burya hariho ibintu batumva. Nico gituma Mariya utuntu abwiwe yatubika mu mutima, akavuga ivyuyu sinzi yo biherera, sinzi yo bija, niyo reka ndabibike, kumbure nzoba ndaraba uko bimera. Usomye ku 51 rero haravuga ngo amanukana nabo aji Nazareti, yama abumvira mu ndero ya Yesu, yarumvira abavyeyi. Sinzi ko ariko bimeze muri twebwe. Yararemwe mu kumvira, yarabumvira, yarazi ko ari Imana 100%, akamenya ko ari n'umuntu akabumvira. Yarazi icyara ariko yarabumvira, yarumvira abavyeyi. None twebwe turumvira abavyeyi bo mu mwemu, abavyeyi bo mu mubiri, mbega turabumvira? Aya majambo yose Mariya ngo yayabitse mu mutima. 52 rero wo murongo sozererako, kandi Yesu agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Navuze ngo Yesu niwe citegererezo cyacu. Yarakuze akuragwiza ubwenge. Ubwo ubwenge bwava kuri uko kubaha Imana nyene. Yarubaha Imana, yabaye mu isi yubaha Imana, ntaco yakora atabajije se. Ibyo yakora byose yaravuga ngo ibi ndababwira si ibyo nigeneye, nibyo numvanye data. Ibyo yakora byose yarabaza se. Mugusi yaragenda muri kujya gusenga, akagenda akamuha raporo, hanyuma Imana ikamubwira n'ibindi akwiye gukora. Yarubaha data, hanyuma bimuhesha ubwenge. Ndababwira nitwubaha Imana, ubwenge tuzoburonka, buzoba muri twebwe. Abana bato bacu nibakura bubasha Imana, bazokurana ubwenge. Kugira ubumenyi nibihagije. Ubwo ari gihe abana bagira ubumenyi cyangwa bakuze bakaba bafise ubumenyi, barize gose, ugasanga nukwirata ngo genda umunyabwenge. Burya bwenge si burya n'ubumenyi, ariko ubwenge dukeneye n'ubu Yesu yarafise bwaturuka ko nawe
yubaha se, kandi murazi ko ari icyitegererezo cyacu. Yarubaha Imana agaca agwiza ubwenge. Nimuze rero tugwiza ubwenge kwino mpera y'umwaka, iyi minsi 36 isigaye. Nimuze tugwiza ubwenge, twubaha Imana cyane kuruta uko twamaze iyi minsi yose, aya mezi yose tuyubaha. Muze tuyubahe, uyubahisha umutima wawe. Si ibyo gusa, ugwize no gushimwa n'Imana n'abantu, kugira ushimwe nakubwiye ibikenewe kugira ngo Imana igushime. Tunga ijambo ry'Imana muri wewe. Nimuze dusoma ijambo. Erega igihe cyo kubaza iby'umwaka uza ni ikinyene. Si ujya munsi wa ro 30 canke muri hajya mwijoro ngo mbega Mana uvuga iki? Oyaye, hari ijambo Imana iduha nk'ishengero, ariko nawe ku gatwe kawe canke nk'umuryango wawe Imana irashobora kubaha ijambo ibivanye n'umuhamagara Imana yaguhamagaye. Imana irashobora kuguha ijambo ngendegwako uzogira ko muri uyu mwaka ukarigenderako, hanyuma rikakurongora, rikakurinda kugwa mu mitego canke rikakubashisha, rikakwereka inzira ukwiye gucamwo. Rero iyi minsi isigaye nukuri dukora ibikorwa bituma dushimwa. Ubuntu nukuri ntibituveko, reka tubyandike mu mitima yacu, ariko kandi bigende bigaragarira abantu bose mu bikorwa dukora. Hanyuma niho Imana izodushima, hanyuma igaca twemeza abantu nabo bagaca badushima. Imana ibahezagire cyane. Twigane Yesu, abageze ikirenge mu cya Yesu. Mugwize ubwenge, mugwize ubwenge, no kuvuga ngo mugwize kubaha Imana, niho ubwenge bushitse buzogwira muri mwebwe. Hanyuma mugwize ijambo ry'Imana muri mwebwe. Umuntu n'ukuri ntibibaveko, ibyaha mutandukane, mutinye Imana, mutinye, kuko nk'uyu munsi kuba wageze ikirenge mu cya Yesu ni vyiza. Ushobora gutinya ejo canke hirya y'ejo gukora ibyaha, ariko hahera indwi bikankuka bisubiramwo. Oya, ndakwinginga ngo utinye Imana, wirinde ibyaha, niho uzobandanya gushimwa n'Imana n'abantu. Natwebwe twese dutinye Imana, twirinde ibyaha, hanyuma tugendere mu kuri. Ubuntu ntibutuveko, n'ijambo ribe muri twebwe rigwiriye, ni naryo rizotubashisha riturinde gucumura. Yesu rero yabayeho ashimwa n'Imana n'abantu mu gihe yari ari mu isi. Tumwigane rero. Umuririmbyi niwe yaririmbye aravuga ngo ndagomba gusa nawe Yesu, ko wasenga kenshi wihereranye n'Imana kuri wa musozi. Ndagomba gusa nawe Yesu, ko wahamagara abantu ngo baza ahuri. Reka tuvuge ngo ndagomba gusa nawe Yesu, ko ubwenge bwari bugwiriye muri wewe. Ndagomba gusa nawe Yesu, ko wubaha Imana. Ndagomba gusa nawe Yesu, ko wumvira abavyeyi, tuba bumvira abavyeyi bo mu buryo bwose. Ndagomba gusa nawe Yesu, kuko washimwa n'Imana n'abantu. Ndagomba gusa nawe Yesu. Muhaguruke tugire iryo sengesho, dusenge, duse na Yesu yashimwa, yakuze mu gukura kwiwe, yakuze ashimwa n'Imana n'abantu. Natwe tumwigane, bibe muri twebwe. Noneho iyi minsi dusigaje ngo turangize umwaka, turondere n'ukuri gushimwa n'Imana n'abantu, tuze twinjire mu mwaka mushasha Imana idushima, Imana itwishimiye. Winjire watandukanye n'ikibi cyose, winjire mu mwaka watandukanye n'intege nke, watandukanye n'amajambo y'ubupfu. Imana nizoreka kudushima, ubunebwe bwo gusoma ijambo buve muri wewe, hanyuma ibyagezwe bibe muri wewe bigwiriye cyane, bizotuma uramba. Inyungu twazibonye nyinshi cyane, uzoba amahoro, bizokwega ubutunzi, bikwega icyubahiro. Burya ni kimwe gikwega ibindi byinshi. Imana rero idushime kuko ibona ijambo ryayo. Burya n'agakete yatwandikiye, ijambo ry'Imana n'agakete yatwandikiye, n'umukunzi yatwandikiye agakete. Iyo tudasoma ijambo ry'Imana, mu yandi majambo tuba turiko turereka Imana bati ikete watwandikiye ntaryo dushaka. Tubona umukunzi akwandikiye agakete, ntugasome, ugacuta, ugenda ukabika. Akubajije ati mbega kagakete bimwe nakubwira, urumva uzusanga nyene atana kimwuzi kubera utigeze usoma. Reka kagakete Imana yatwandikiye tugasome, tugashire ku mutima, niho tuzomenya. Arashaka kukwandikira kubwira icyo akwifuzako, kandi utabisomye niwokora ibyo akwifuzako. Rero twisengere kuri iyi mpera y'umwaka, iyi minsi ya evaluation,
twebwe ari uko tubanye n'Imana, uko dusoma ijambo ry'Imana, ubu buntu n'ukuri twebwe ari we ko biri muri twebwe, twebwe ari we nyene uko kubaha Imana biri muri twebwe, kuyitinya ari byo bidutera guhunga ikibi, turabe ko biri muri twebwe. Hanyuma tuze twinjire mu mwaka mushasha turabashimwa. Ibi rero ni jewe nawe bo kwitegura by'ukuri. Kurangiza umwaka ni ikintu ciza cyane, twarawutanguye, ariko gusozera wiyubaye uraba neza, usuzuma ko bimeze neza, ni ikintu ca mbere dukwiye gukora. Burya gusozera neza nico gikenewe gusumba gutangura. Umwaka twarawutanguye, mugabo ko wawutanguye sindabizi ko ari kugiye kuwusozera. Bishobora kuba wateye biba bibi canke biba vyiza, ntavyonzi, ariko reka kwimpera y'umwaka twisuzume ko tuzokwinjira turabashimwa n'Imana n'abantu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza kandi ugira neza. Turi hano mu izina rya Yesu. Mana, biradukwiye ko tuba bashimwa imbere y'inyonga zawe, kandi ibyo dusabwa gukora kugira ngo dushimwe twabibwiwe. Reka rero Mwami, iyi minsi isigaye 36 unshoboze kandi ushoboze na bene data kwiyinjiramwo, kuraba uko bihagaze. Turashobora kurangiza umwaka turabagawa imbere yawe, tugasanga turiko turaneganega imbere yawe kandi tunegugwa. Ibi ntibikwiriye kuri nomera y'umwaka, kuko tuzosozera niko tuzoca tujabukiye mu wundi mwaka. Reka rero dusuzume ingeso zacu, dusuzume uko tuvuga, dusuzume uko dusoma ijambo, dusuzume inyifato dufise uyu munsi, imigenderanire, imibano dufitaniye nawe, turabe ko imeze neza, kugira ngo bikunde tuze tujabuke. Mwami, turabashimwa. Dusuzume imibano twari kutubanye na bene data mu izina rya Yesu, kuko n'imibano itameze neza tubanye na bene data, nibyo byotuma tujabuka tudashimwa n'Imana, n'abantu mbere batadushima. Nuko rero dufashe mu izina rya Yesu. Iyi minsi ntituzotakaza umwanya, ariko twiyevariwe kugira tuze tujabukire mu mwaka mushasha turabashimwa. Uzoba ukoze cyane mu izina rya Yesu Kristo. Amen.